rero ndabahaye ikaze nongera ndabaramutsa bivanye naho muhererewe, reka ndabahe maramutse cyangwa mwiriwe, ariko kandi ni inkuru imaze igihe kitari gito, iminsi igera kuri 2 iri kiravugisha abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga zose. Uno mwanya haba mu Burundi, haba mu Rwanda canke muri East Africa, hariko haravugwa inkuru y'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi Bruce Melody. Uno mwanya abarizwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ari mu cyuka kibi kuko afise byinshi ariko aragirizwa kuri kano kanya. Ngo uno munsi mbega vyifashe gute? Ni Bruce Melody muzi yuko yakwije umunsi ugira kabiri ari mwibohero, aho yagirizwa amafaranga amamiliyoni yahawe n'umwe mu barongoye Gera Plaza yitwa Tuse, yashoboye kumuhereza amafaranga kugira ngo amukorere igiteramo bari bateguye. Tubibutse ko hari mu kwezi kwa 12 igiteramo ca mbere cyari kuba hani Bujumbura itariki 25, ariko hari kuba ikindi giteramo itariki 28 mu ntara ya Gitega, ariko byaje kurangira iyo show cyangwa iyo concert cyangwa icyo gitaramo bisivye. Ntitwigeze tumenya imvo byavuye ko kugira ngo gisibe, ariko tugiye kubimenya muri kuno kwezi kw'icenda. Haraboneka yuko hariho ukudahuza hagati yabo. Inkuru ziko ziravugwa cyane kuri uno mwanya nuko ku munsi wejo yari kurekurwa Bruce Melody, ndetse yari yarishe imiliyoni 30 yasabwa yuko yaba yarahawe kugira ngo yaba yarahawe mu nyuma ntiyaza gukora akazi. Ariko kandi nyuma yaho hakurikiye nyene kumuha ayo mafaranga, yakurikije avuga ati uno mwanya rero nifuza ko mumpa indishi y'akababaro. Uno munsi tuvugana turi ku munsi wa 5 niho igiteramo cari kuba. Turi tariki 2, tubibutse yuko ariho igiteramo cari kuba. Kuri uno munsi igiteramo ca mbere VIP concert yari kuba uno munsi. Hanyuma ku munsi wejo kuwa 6, umunsi tuvugana ni turi ku itariki 2, ni ku munsi wa 5 niho igiteramo ca mbere cari gitegekanijwe cari kuba. Ntibirarengerana, turi turacari mu gitondo. Mbega bigiye kubandanya gute? Birashoboka yuko iyo concert ishobora kuba canke bigiye guhagarara, ariko byose ni bimwe tugiye kumenya kuri uyu munsi, kuko igiteramo nimba categuye uyu munsi, mbega abo bantu bocitabira gute mu gihe coba bivanye n'ibimaze iminsi bivugwa. Nta karyo keza karamvuye ko kumenya yuko yoba yarekuwe, ndetse no kumenya yuko igiteramo kigiye kuba koba kagihari. Ariko ku munsi wejo kuwa 4 tariki 1 naho yagomba kurekugwa, yarishe ayo mafaranga yishuzwa imiliyoni 30, niho yasohoye ijwi avuga ati Bruce Melody nyene ati jewe ntako mbabaye, ariko ndumva ko ejo mu gatondo noja kuryohera canke kuryohera abafana banje b'i Burundi. Ikinyamakuru Yago aho kimaze kiriko kiravugwa byinshi, ni ibinyamakuru byinshi ko biravuga kuri no nkuru mu Rwanda, ariko twaciye gatoya ku rubuga kuri story za Instagram za Yago, ariwe Yago TV show. Mukaba musanzwe muzi ko ari kimwe mu kinyamakuru gikomeye cyane, aho yahamagariye abanyarwanda kuri uno mwanya tuvugana. Abenshi bashaka kumenya mbega Bruce Melody agiye kurekugwa canke agiye kuriha iyo ndishi y'akababaro. Kuri uno mwanya tuvugana, abantu bose, insinzi y'abantu, yaba mu Rwanda, yaba mu Burundi, yaba no hanze y'ibihugu b'ivyo bihugu, abantu bose bifuza kumenya mbega Bruce Melody bigiye kugenda gute. Agiye kurekugwa yidegemye? Mbega ni yarekugwa agiye guca ataha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, canke akazi yemeye akazi yaje gukora yo azogenda agakoze? Ico ni kimwe mu bintu tuko turibaza jewe nawe kuri uno mwanya. Ariko kandi tukabibutsa yuko kuri story gato, kuri story Bruce Melody yishuye kuvyo Yago yanditse. Gushika ino saha tuvugana nta nkuru nimwe yemeza yuko Bruce Melody yamaze kurekugwa turaronka. Nta nkuru nimwe yemeza yuko igiteramo casivye. Eka nta nkuru nimwe yemeza yuko igiteramo cyo ku munsi wejo wa 6 cahagaze na cone. Ariko kandi inkuru tuzi gushika ku munsi wejo kuwa 4 nuko yari yarishe imiliyoni 30 yagirizwa. Amaze kuzishura yagarutse kwishuzwa
indishi y'akababaro. Ayo mafaranga yishuzwa n'uwari yateguye icyo giteramo muri uko kwezi kwa 12. Mbega Bruce Melody yaje atazi ko hari deni yishuzwa? Mbega kuki yarazi ko yishuzwa amafaranga ariko akaza ndetse atagize ibiyago nabo bari bavuganye gukorana ubwa mbere? Ejo hariko haratrending inkuru ivuga ati bazane amakontra basezeranye ko kugira ngo babashe kumenya uburyo kumbura urubanza gocibwa. Uno munsi twiteze byinshi, twiteze kumenya uko ibintu bigiye kubandanya bigenda. Uno munsi niho twiteze kumenya inkuru ya nyuma yuko igiteramo kigiye kuba kuri uno munsi, ku munsi cy'uno munsi niceje ko bigiye igiteramo cy'uno munsi kwa gatanu ni cy'uno ceje ku munsi wa gatandatu ko bigiye kuba cyangwe ko byahagaritswe ikesi, kuko nitwamara kugera ejo icyambere kizoba capfuye ekari cya kabiri kizoba gisa n'icapfuye. Ni umwanya mwiza rero kubaronderera amakuru aza kuboneka ku nshuro ya mbere ku vya Bruce Melody kuri uyu munsi. Tubemerera yuko tuza kugerageza tuyaronse kuza kuba mu ba mbere kuyabashikiriza, kubera yuko ndazi yuko ni benshi banyotewe no nkuru, ni benshi bashaka kumenya uko bimeze. STV, every story matters.